wa mbere igenekerezo rya 28 Gitugutu umwaka wa 2024 niho haba ihuriro ry'ubutunzi ryo ku rwego rwo hejuru i Bujumbura rihurikiyemwo abo mu muryango w'isoko rusangi rya Komesa. Mw'ijambo ry'ikaze umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko Burundi ari ikibanza ciza coroshe ku rudandaza mu muryango wa Komeza. Yongeye amenyesha ko Burundi bwiteguriye kugira uruhara ruboneka mu iterambere ry'uwo muryango, agasaba ko igisata c'uburimyi cotezwa imbere na rirya abari muri uwo muryango babeshejweho na cane cane n'uburimyi. Yabasavye kandi n'igisata c'ubutare ko coshigikirwa habe amahinguriro kuko ibihugu vya Komeza bisanzwe bifise ubutare ariko bushorerwa hanze. Kubw'ivyo hashinzwe amahinguriro vyofasha mu buryo bwinjira n'akazi k'abakozi kakagwira. Kubwa Shileshe Mpundu Kapwepwe umunyamabanga mukuru wa Komeza yamenyesheje ko urugero rwo guhanahana ibidandazwa mu bihugu bigize umuryango wa Komeza rwagumye ku rugero rumwe mu mwaka wa 2022 n'umwaka wa 2023 imiliyaridi 14 y'amadolari. Yamenyesheje kandi ko hamwe ibihugu vyokomeza inguvu bishobora gushinga amahinguriro manini akomeye na nyaburya bafise ubutunzi kama mu bihugu vyabo. Mwomenya ko iyo nama yari ifise icivugo ngo twongereze umuvuduko mu muryango mpuzakarere mu guteza imbere uruhererekirane nyongeragaciro mu gisata c'uburimyi burinda ihindagurika ry'ibihe, igisata c'ubutare n'ic'ingenzi. Radio